Makuru azindutse aravugwa kuwahorora umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Generali Alain Guillaume Bunyoni. Alain Guillaume Bunyoni yoba aza yamaze guhonyoza ikirenge ku butaka bwa Zambia. Amasoko yacu akaba avuga ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yamaze gushika mu gihugu ca Zambia uko yashitseyo anyuze mu gihugu ca Tanzania n'ukuntu yaje yahinduye amazina n'ikimodoka ca romoroke camushikanyeyo akaba yagiye nk'umudandaza. Turaza kubabwira vyinshi, ariko nanone ngo Alain Guillaume Bunyoni ntabwo azoguma muri ico gihugu ca Tanzania, arafise umugambi wo guca abandaniriza mu kindi gihugu kibanyi ca Zambia. Turaza kubaha ido nido kubirabana naho Bunyoni yoba aherereye kuri ubu turiko turavugana. Nubwo turiko turababwira ivyo mu muryango wa Alain Guillaume Bunyoni ntabwo ibintu vyoroshe. Ku munsi w'ejo nibwo twababwiye amakuru avugwa mu muryango wa Alain Guillaume Bunyoni, abana n'umugore we, ariko nanone hakaba haringa integuro mbi, umugambi mubi wo kunyuruza abana ba Alain Guillaume Bunyoni. Mbere bamwe bakavuga ko abo bana be bashobora no kugirirwa nabi kuko bariko bararenganywa bagahohoterwa kugira bavuge iyo ise wabo anyegeye. General Alain Guillaume Bunyoni ari mu buhungiro, General Alain Guillaume Bunyoni ari mu gihugu. Ese amakuru yo kwizera yoba ari ayahe? Ariko haravugwa ibitandukanye yoba ku mbuga ngurukana bumenyi, abantu bamwe n'abandi, buri wese ariko arivugira ivyo yiyumviriye kuko atamuco uhari ko Alain Guillaume Bunyoni yoba aherereye. Nibiki biriko biravugwa? Alain Guillaume Bunyoni koko vy'ukuri yoba yashitse mu gihugu ca Zambia nyuma yuko hatangajwe amakuru yuko yoba ari mu gihugu ca Tanzania, ariko nanone ngo aho muri ico gihugu ca Tanzania yarahaciye gusa ntiyahatinze, akaba yarabandanirije mu gihugu ca Zambia, nahone ngo ntazohatinda azoca abandaniriza mu kindi gihugu kibanyi ca Zambia. Ndaza kubaha ido nido. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe, niba utarayifyondako kano n'akaryo keza ko kugira ufyondeko maze urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vya misi yose tugushikiriza. Twarabemereye ko inkuru zose zivugwa mu masoko atandukanye kuri General Alain Guillaume Bunyoni muri kino gihe atawuzi iyo anyegeye nibiriko birashikira umuryango wiwe, vyose muzobikurikira kuri no monesha kure yacu kandi yanyu ICTV. Niba utarafyonda kuri subscribe canke sabone wowe uri kurateba cane. Kadutangurire ku makuru ariko aradushikira ava mu masoko atandukanye. Ino nkuru ngo umumenyesha makuru yigenga ngo yayaze na Bunyoni, akaba yabwiwe ko nka hamwe umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye yobandanya akurikirana Bunyoni ngazoca ashira ahabona amabi umugambwe CNDD-FDD ukora. Bimwe mu bituma igihugu kidatera imbere, ngikindi nuko hoba hari amasezerano bamwe mu barongoye umugambwe CNDD-FDD ngo bakora, bigatuma igihugu c'u Burundi kiguma gisubira inyuma mu vy'ubutunzi. Hama Bunyoni azomenera ibanga abarongoye igihugu, kuko Bunyoni nk'umushikiranganje wa mbere ngo ntiyotuma igihugu kidatera imbere, kuko Bunyoni yari umukozi w'umuhisi Petero Nkurunziza hamwe na Varisito Ndayishimiye batazira Generali Neva. Nubwo biruko ngo Bunyoni ashobora kuzoshira ahabona ibintu vyinshi abarundi batazi, ariko tukaba turiko turabandanya gukurikiranira hagufi umukino wa Ndayishimiye na Generali Alain Guillaume Bunyoni. Nkuko twababwiye ko Alain Guillaume Bunyoni yoba aza yamaze gushika mu gihugu ca Zambia, akaba yashitseyo avuye mu gihugu ca Tanzania. Ayo makuru ariko arasirikira cane, turaza kubaha ido nido ryayo, ariko nanone ngo akaba yagiye mwijoro hatabona. Umushikiranganje wa mbere wa kera akaba ngo ahejeje kurira igikamyo kinini ngo ntawuzi iyo agiye, ariko amakuru ava mu masoko yacu akaba avuga ko yoba ico gikamyo camushikanye mu gihugu ca Zambia, ariko leta y'u Burundi yamaze gufata ingingo yo kumugarukana ku butaka bw'u Burundi atakinya. Umushikiriza manza mukuru mwiza wa Bujumbura akaba yamaze gusinya kugira Bunyoni afatwe. Uyo ni umutahe wo kurondera no guta muri yompi General Alain Guillaume Bunyoni ngo ba uza wamaze gusinywa n'uyo
mushikirizamanza kizigenza wa Repubulika. Ati umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni akaba yagiye mwijoro, akaba yagiye n'igikamyo ca romoroke, akaba yagiye avuga ko ngari umudandaza ava mu gihugu ca Kongo. Turaza kubigaruka ko ndabaha idonido kuri iyo nkuru n'ukuntu yoba yashitse mu gihugu ca Zambia. Nkuko rero bimwe biriko biravugwa cane ngo nta warazi ko umuntu nka Jenerali Bunyoni bataziriye maconsho, bamwe bavuga ko ari umwicanyi, ngo yosaba Pacifique Ninahazwe kumutabariza. Umuryango watumye abana benshi baba imfuvyi ku Musaga ndetse n'igisagara cose ca Bujumbura, ariko uyu muryango nyene ukaba ushaka Pacifique Ninahazwe, umwe mu baharanira agateka kazina muntu kandi yangajwe niyo ntwaro ya CNDD-FDD. Alain Guillaume Bunyoni akaba nawe yarabigizemwo uruhara, aho abatari bake biyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza mu mwaka 2015, bahohotewe bakicwa bakangazwa, abandi bakabura imiryango yabo. Ariko nanone ngo Pacifique Ninahazwe bariko baramugaruka ko ngabatabarize. Ubujuju ngo bw'igikere ngo bwakibujije kumera umusembesembe. Ariko nanone nimba uri muri leta uyu munsi ntuze wibaze ko uzoba uharejo. Igihe kimwe uzorondera ngo Pacifique Ninahazwe canke Gilbert Mbonimpa uri mwibohero ku Musaga. Abarundi barayamaze bati ikibwirwa nicumva hama icerekwa nikibona. Alain Guillaume Bunyoni yamaze gushika mu gihugu ca Zambia mu kanya gato ndaza ngo hidonido. Umuntu yahoze ari umushikiranganje wa mbere akagura imiduga izivye, ariko ubu ariko agenda n'imodoka zitwaye isima, amavuta hamwe n'ubufu mu gihugu ca Tanzania. Nakamaramaza nibara ku mutemere ati iyi si nisakaye umwe wese yonyagirwa. Murazi ko Alain Guillaume Bunyoni yari yariyubakiye ikirimba kiwe muri Nkenga Busoro. Umuntu yahoze aba mu nzu izivye, ariko ubu akaba aba muri hoteli Ikigoma mu gihugu ca Tanzania, ariko ari inyegeza nk'impunzi ntashobora kwidegemvya. Amakuru adushikira avuga ko umutahe wo gufata Bunyoni mukanya uri buze gushigwa ahabona. Turaza kubigarukako. Umuntu yahoze ari umushikiranganje wa mbere, telefone yiwe umurondeye ivuga ngo uyu muntu murondera ntimushobora kumuronka kuko telefone yiwe izimije. Ivyo byose nibiriko biravurwa kuri General Alain Guillaume Bunyoni. Umuryango wa Maconsho ukaba ubicishije kuri Pacifique Ninahazwe usaba abarundi n'abarundikazi gusabira imbabazi Maconsho Bunyoni, ariko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye batazira General Neva we ntabwo agiye kuvyemera. Hari n'abavuze ko Alain Guillaume Bunyoni aho ari umukuru w'igihugu yoba hazi, ariko ngo bakaba bamunyegeje ngo mu ntumbero yo kumukingira amabanga n'umukino uri hagati ya General Bunyoni na Perezida Ndayishimiye. Ayo nayo mu makuru yacu yo hanyuma muraza kuyakurikira. Uyu yitwa Alfred Innocent Museremu yahora arongoye iperereza hagati y'igihugu mu Burundi. Uyu niwe yaburiye Maconsho Bunyoni yongera ahungisha umubisha Bunyoni ngo amucishije mu ntara ya Muyinga. Museremu akoresheje imodoka yo mu bwoko bwa Hilux yahaye uburenganzira Alain Guillaume Bunyoni kuja gucumbika muri Tanzania. Nka hamwe Bunyoni yosohoka Tanzania tukaraza kubabwira neza haza kuba agiye. Amakuru twamaze kumenya nuko yoba yagiye mu gihugu ca Zambia. Turaza kubigaruka ko turiko turavugana. Bunyoni akaba agomba gusohoka Tanzania, ariko arindiriye bwire, akaba rero aza yamaze no gusohoka. Isi ntisakaye uwo ari we wese yonyagirwa. Waruzi ko Bunyoni yahoze agira mu modoka zizimvye, yogenda mu modoka zikwegana naho nyene yinyegeje. Ibi bintu birababaje cane kandi biranateye ubwoba. Bunyoni inyuma yo guhunga igihugu agiye gukora iki? Uruhigi rwa Bunyoni rugiye gufata iyindi ntera ku buryo bukomeye cane, nkuko bishikirizwa n'abegereye umushikirizamanza mukuru w'igihugu c'u Burundi Maître Sylvestre Nyandwi. Amatungo ya Alain Guillaume Bunyoni bataziriye Maconsho agiye kuzokwegukira leta y'u Burundi hama umutahe wo gufata
Bunyoni usohorwe vyihuta. Bunyoni yagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'i Bujumbura mu Burundi burongowe n'umukuru w'igihugu General Neva. Uyo Bunyoni mwumva yongera akagirizwa gusesagura n'ubusuma bukabije amatungo ya leta y'u Burundi. Ivyo yagirizwa Bunyoni maconco ngo bitegerezwa kumushikana mu mpimba kumusaga imyaka irenga 30 mu gihe hoboneka ivyemezo. Alain Guillaume Bunyoni ntabwo yorohewe ng'igipfa caburiwe n'impongo. General Alain Guillaume Bunyoni bataziriye maconco akaba abarizwa ngo mu gihugu ca Zambia. Igihangange Bunyoni agiye kuva muri Tanzania yerekeza muri Mozambique. Mu rugendo rw'amaconco Bunyoni ngo ruzorangirira muri Afrika y'Epfo. Gushika ubu Bunyoni ntashobora kuja mu bihugu vya Buraya canke Amerika kumva z'ibihano yafatiwe. Ivyo vyose nibivugwa kuri General Alain Guillaume Bunyoni. Uno munsi Bunyoni akaba ariwe hariko arahunga, ariko bamwe bati Bunyoni arahunze uno munsi ariko ejo ni Ndayishimiye. Na Bunyoni nigera yiyumvira ko ashobora guhunga igihugu akaja guhamvya ba Godefroid Niyombare, ba Hussein Rajabu n'abandi bari bihangange mu mugambwe w'inkona wa CNDD FDD. Ati turiko turabona Bunyoni ejo ni Ndayishimiye. Ati wihweje neza imyaka umugambwe CNDD FDD umaze ku butegetsi uzoca utahura neza impamvu abantu begereye umugambwe CNDD FDD baguma baduza amagorofa bagendera mu miduga izimvye, mu gihe abene Burundi birirwana inzara bakongera bakayirara. Igihugu c'u Burundi kizotwarwa na Mutama Alexis Nduhije. Aba CNDD FDD ngo muzoca mwinjira impimba, abandi muzoca mu bimpunzi muri Tanzania, ngo burya Bunyoni nawe yabikoze. Tugaruke kuri Desire Uwamahoro yarayinjiye inzu nshasha nta yindi nibohero rya Mpimba ku Musaga. Makuru dufise bivugwa yuko ngo yoba yungururijwe muri ndi bohero, turaza kubigaruka ko makuru yo hanyuma. Wahoze ari cegera ca mbere Alain Guillaume Bunyoni. Ka twigarukire ku nkuru irabana na Bunyoni uko yoba yashitse mu gihugu ca Zambia. Amatsoko yacu hatubwira ko ubu nyene nuko General Bunyoni yamaze guhonyoza ibirenge vyiwe ku gataka ka Zambia. Uyu mwanya tuvugana ngakaba hejeje kwakirwa mu gisagara citwa Ndora. Amasoko yacu ntiyashimiye kutubwira vyinshi, gusa batumenyesheje ko atazohonyoza ikirenge ku murwa mukuru wa Zambia ariwo Lusaka. Kandi twamenye ko yageze mu gihugu ca Zambia ku mazina y'abakongomani hamwe na pasiporo yo mu gihugu ca Kongo. Akaba yinjiye nk'umudandaza ari muri business, yinjiye n'ibidandazwa mu modoka rukururana. Aya makuru twaronse akaba avuga ko yoba yuriye ubwato bumukura mu gihugu, bumukura ahitwa Keremi bumushikana Tanzania, ngaho yaciye Sumbabwanga agafata iyo romoroke yari murindiriye. Ntabwo ateganya kuguma mu gihugu ca Zambia ngo kandi nta n'umugambi wo gusaba ubuhungiro afise, ahubwo bikaba bivurwa ko nk'uko twari twabibabwiye namara kuronka ibindi vyangombwa ashobora kubandaniriza muri kimwe mu bihugu bihana urubibe na Zambia batashimye kutubwira. Ariko nanone bikaba bivugwa ko ngo ashobora kubandaniriza mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Mu muryango wa Alain Guillaume Bunyoni vyoba vyifashe gute? Ngira tubanze tubibutse ukuntu amakuru twavanye mu muryango wa Alain Guillaume Bunyoni avuga ko uyo muryango geramiwe. Ivyo kunyuruza abana ba General Alain Guillaume Bunyoni, inzara iriko irabica, kutaja ku mashure, guterwa ubwoba ndetse n'ibindi vyose amabi bariko barakorerwa n'abapolisi buzuye mu rugo kwa Bunyoni, mbere n'ivyumba vyose vy'inzu za Bunyoni bikaba vyuzuye abapolisi. Biravugwa ko hashobora gusakwa ibirwanisho vyoba binyegeje mu nzu kwa Alain Guillaume Bunyoni, ivyo bikazokogwa n'amazu ya Bunyoni akabomorwa kugira haronderwe ivyo birwanisho.
Ubaye umunsi hugira gatanu abana ba General Alain Guillaume Bunyoni bataja kw'ishure kuva dutanze ubutumwa bw'umuryango wa Bunyoni ejo haheze hari bikeyi vyahindutse ariko nuba gatotezo ntikarahera ku mukenyezi n'abana ba General Bunyoni. Umwe mu nshuti za General Bunyoni yasubiriye kutwandikira asaba ko tubandanya gutabariza uwo muryango. Nkuko twabibabwiye umwe mu nshuti za Bunyoni ubutumwa bwaciye kuri no mbonesha kure yacu haheze bwarageze kure cane kandi bwarashikiriye abategetsi b'u Burundi. Icambere abategetsi bihutiye kwabaye gukura abapolisi kwibarabara maze babinjiza mu rugo kwa Bunyoni kugira abarengana ntibabandanye babona ko urwo rugo rucunzwe. Biboneka ko abategetsi bakeneye guhisha ivyo bariko barakorera uyo muryango uwahoze ari igihangange umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni batazira Mutamade, binavugwa ko bamwita Mareshare. Abategetsi bariyumviriye ico bokora ku kibazo c'abana bataja kw'ishure ariko gushika ubu nta ngingo ibafasha iraboneka. Inshuti ya General Bunyoni yatubwiye ko ejo abashoferi bose bahora bafasha uwo muryango kwiyunguruza bafashwe bajanwa mw'iperereza haca hazanwa abandi batazwi n'umuryango. Abo nibo bariko bajana abana kw'ishure. Ivyo vyateye ubwoba abana narirya hari amakuru ashikira uyo muryango ko hoba hariho umugambi wo kunyuruza abo bana ba General Bunyoni. Ico ni kimwe mu vyatumye abana badashobora kuja kw'ishure. Ubutumwa twaronse buvuga ko kuva ejo umupfasoni wa General Bunyoni be n'abana biwe bageramiwe mu cumba kimwe c'inzu yabo mu Gasekebuye. Bose bari muri ico cumba kandi ntibarekuriwe gusohoka hanze. Imodoka y'umuryango yahora ikoreshwa mu bijanye no gusuma ejo yaratwawe n'igipolisi. Amafaranga ashika imiliyoni 3 yarafiswe n'uwujejwe gusumira umuryango ejo yaratwawe n'igipolisi nk'uko bivurwa n'inshuti ya General Bunyoni. Aho bacungiwe mu cumba kimwe umukenyezi n'abana batunzwe n'ibifungurwa bo bari basigaranye bo bari basanganywe muri frigo. Abaryango ba Bunyoni bafise ubwoba ko ibintu bibandanije gutyo inzara izotera abo bana n'umukenyezi. Ikindi inshuti ya General Bunyoni yatubwiye n'ubwoba buri mu nzu ya Bunyoni. Uwanditse akaba avuga icumba cose c'iyo nzu kirimwo abapolisi ku buryo vyahahamuye abana. Yatubwiye ati abana abari bamenyereye kubona abapolisi mu rugo rwabo mugabo ntibari bwabone abapolisi binjira gushika mu vyumba vyose vy'inzu. Ubu bahahamutse ku buryo badashobora no gufungura utwo basigaranye. Kuri urwo rwa Bunyoni mu Rutana ibitungwa bigira vyicwe n'inzara. Nk'ubwo twabibagiye iyo nshuti ya Bunyoni yatubwiye ko Bunyoni yasanzwe atungiye inka, ingurube, intama ku rugo rwo mu Rutana. Kubera ubu atawurekuriwe kwinjira no gusohoka urwo rugo, nta bakozi bariho bafasha ivyo bitungwa. Yatubwiye ko biguma vyabira kubera inzara. Inka ntizigira uwuzikurikirana. Inka ntizigira uwuzikama. Abaryango bakaba basaba ko abategetsi botezura hakaboneka abakozi baja kwitwararika ivyo bitungwa ahandi ho bigiye gutangura gupfa. Hari umugambi wo gusaka ibirwanisho mu ngo za Bunyoni bivugwa yuko vyoba binyegeje. Uwatwandikiye yatubwiye ko umuryango utewe ubwoba n'amajambo abapolisi batanguye kuvuga ko bagiye kubomora mu ngo zose za Bunyoni barondera ibirwanisho vyoba bihanyegejwe. Ariko nanone abo bapolisi baridoga aho kuva habaye itegeko ryo garanira abo bapolisi mu rugo rwa Bunyoni kugira abarengana ntibagume babona ko hariho uruhagarara. Imyidogo ni myinshi muri abo bapolisi nk'uko bivurwa n'inshuti ya General Bunyoni. Ntidushimye gutanga ifoto y'ubwo butumwa kubijanye n'abapolisi kubera harimwo ivyo hava bikwegera babutanze. Igice c'ubwo butumwa kigira giti: abapolisi bahari baravye ukuntu bababwiye ko baguma indani kugira abarengana kwibarabara ntibabone ko hugarijwe n'abapolisi. Baridoga cane ko baje kubugaranira ngaha bakabura ngwiyo bari kwironkera amahera bakaguma babugaraniye hamwe n'abana na nyina ataco babaziza kandi babarenganya.
ubu n'abapolisi ntibarekuriwe gusohoka hanze, baguma indani kugira ntihamenyekane ko hakiri abapolisi. Abapolisi babona ko ivyo barimwo biteye isoni. Ikindi twobabwira nuko hari abapolisi batwibiye akabanga ko abana kubera hari umugambi wo kubanyuruza na nyina, ubu ivyumba vyose bikontororwa n'igipolisi mu nzu n'isibaniro ryabo. Nuko nimubandanye kubatabariza ibiriko bibera kwa General Bunyoni na Kamuna. Tunabashimiye gose ku gikorwa mwadukoreye, ubutumwa bwanyu bwarageze kure cane, mubandanye, Imana niyo yonyene izobahemba. Nkuko twabibabwiye bikanavurwa n'umushikiranganji w'intwaro hagati, iterambere rusange n'umutekano, ni Martin Ninteretse ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano, yamenyesheje ko General de Police Alain Guillaume Bunyoni aronderwa n'ubutungane ariko ko bamubuze iyari. Hari amakuru abandanya kuvugwa ko Bunyoni yahungiye muri Tanzania n'ayandi yemeza ko akiri ku butaka bw'u Burundi, ariko amakuru mashasha atarahonyoza ikirenge hasi avuga ko Bunyoni aza yamaze gushika mu gihugu ca Zambia. Ayo makuru turaza kuyagaruka ko nayo ni nkuko twabibemereye bishasha, murabikurikira umunota ku yundi kuri no mbonesha kure. Wewe fyonda kuri subscribe maze uje urashikirwa n'izo nkuru duhejeje kuzishirako. Ariko nanone hari abategetsi batahimbajwe bakababazwa cane no kubona turiko turatabariza umuryango wa General Bunyoni. Muri abo hakaba harimwo Ambasaderi Willy Nyamitwe aserukira Burundi Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia. Iyo nkuru tuzoyigarukako, ico bikoze ntiducika inkokora kuko atari ubwa mbere bababajwe n'ibikorwa vyacu. Gukurikirana Alain Guillaume Bunyoni kuvyo yagirizwa nibisanzwe nkuko bishikira uwundi murundi wese, ariko guturubika umuryango wiwe no guhonyora agateka k'abagize uwo muryango. Nta mwana ahanirwa ivyaha vyase. Ndabakengurukiye banywanyi bacu, nawe urashobora kugira ico uvuze kuri ano makuru tubashikiriza no kwihunga rya General Alain Guillaume Bunyoni n'ibiriko biraba. Mukanya turaza tubahe idonido ku yandi makuru mashasha turaba duhejeje gutunganya. Ibihe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfuriza.